good news films, double favor without limits. Gian Films, good news films, double favor without limits. Simabugua icho wabubikije Simabugua icho wabubikije Ubikije neza uyiguhana inyungu nabi uyiguhana inyungu. Ewe noneho rero icyo ndiko ndabona cyoco nasenge amahitamo yiwe ni wewe. Ewe Ndatombo. yo Kanya uri mwiza siko kandi shawe uracari na muto. Wewe nimbere ya senge akoro ahubwo ikintu ngomba kugufasha siko ndagushigikire ibitero tubigwize siko ujya mukobwa bivemo burundu kandi birakunda turi babiri birashoboka. None Kanya ndakubaze umfashe unyishuri ibibazo ngira ndakubaze kandi ubwishe mukuri ntumende. Kanya umuhungu wacu uramukunda bya bindi siko bya bindi nyene bimwe byo mu mutima indani hamwe ushobora no kwihebera umuntu ubwo rukundo urumva ko woba rukurimwo by'ukuri. Checking Sabasi ndamukunda. None Kanya okay kumukunda sebo none ndakubaze tubwizanye ukuri ni giki uri kurakora kugira ngo umutsindire kugira numvaho ndakuramforosereza. Mvenda kubarira. Je kubw'urukundo ndamukunda n'amaraso numva no yasesa n'umuntu nkamwica ariko nkamuronka. Oya ica amaraso kireke ariko nkwereka ikindi siko je utenda kujane ku mupfumu numvise wo mu bihugu byo hanze siko hewe arakora umuti umusaba umuti uzawumuhuha uzawumusiga uzawushira ku mpuzu hamwe wewe nawe akaramata kubita cankunda gushika gupfa ari wewe aryamye arote Kanyange asubire Kanyange kica coroha. None mvenda kubarire ahubwo nyarukiriza vuga wanjanya aho hantu. Chakora ndumiwe Ive nawe ningene nari ndakwizeye gute ushobora kwicarana n'uno mukobwa Kanyange uramuzi urazi ibyo Kanyange yaheruka kunkorera urazi ko Kanyange ari waheruka kuntandukanya n'umukunzi wanje Diva ariko no munsi muricaranye muri ko muracelebra munwa nawe warabinezererewe. Ive ereka kuze wawe ntabwo aramenya uburemere bw'urukundo ndamufitiye ushobora kumvugira basi wewe ashobora kugutahura. Ni ukuri ndakuvugira ntugire ubwoba icara uremesha Kingi ni ukuri Imana nsenga by'ukuri nanje ndabonye ko nyishyuye Imana yakoze Nyagasani igakuzana ngaha kuyimeza twicayeko ni ukuri ihabwa icubahiro. Uyibona ngaho ko ari umuntu umurozikazi yicaye ngaha hewe subiramo rero bya bindi byose bari kuravuga ngaha bisubiremo
ntiwari kuravuga yuko wewe uri umurozi sivyo uri kuravuga kugira uje kuroga abantu yari kavuga ngo ngo agiraje ngo mu bapfumu ngo bavumu bo hanze ngo hamaze kurondera imiti ngo hanyuma ngo ayiguhereze ngo mukundane ngo mpaka ngo mutware wewe urabona yuko ukwiriye kuja mu rugo rwacu wewe ega nta nisoni ufise ego kweri kanya nagira ndakubwire siko wewe nta nubwo ubereye famiye yiwacu nta n'akantu kangana uko twebwe iwacu uzobaze ntituroga n'akageso ko dufata ni nkako kubesha gusa naho nyine ntigafashe nayo ubundi bwo twe ntituroga ngo amaraso abicanye mu muryango wacu nta n'isoni ego kweri umve n'ikindi kandi diva ndabona ukungena n'umwana mwiza abereye urugo rw'iwacu ukabona nishe n'umutwe akagwana n'igicurane Jayvet ucumbona uwo ndiwe nta n'isoni ubu nta ntambara ikiri ngaha n'uyu ahabwa intambara iri wanje na wewe turaba niwamurogesha siko avuyemo n'ibandi badushaka si jewe mvuyemo n'inde sisenge hewe ega we ntaho utaniye na babandi bagenda mu mago bagaca baha imiti abagabo babo bagatangura gucira inkonda ugahiga umugabo aho mubonye ukamubura nta n'isoni nakubesheye ibyo wavuze byose nariko ndavyabura hana kuri codinzi ndabivugirize ngaha canke nzoze kubivugiriza imbere y'ubutungane umva muko reba hano uri kurambona neza jewe banyita Kanyana Yvette uzobaze ukazabona turasuye guhuza turahuye amaso kuyandi uku uzokwiruke sino je nzoguhehera hamubwo ati nahuye na Nyamusi Ive wari wambwiye yuko uzomumira bwa mutsima uramurumanze ahubwo umugiza karaya nirunzwa natumutse n'imiburiburi uyu mu kibuga aravuye nuzitambika imbere ya wewe na Diva oya n'agahanga tuzoza Yesuru shagachira amafaranga urushi zahabu kuzimba urushu bwiza ibyitwa byiza nta nico gereranywa nawe Yesuru shagachira amafaranga urushi zahabu kuzimba urushu bwiza ibyitwa byiza nta nico gereranywa nawe nakugize ubuhungiro bwanje zikutazomemukira nakugize ubuhungiro bwanje zikutazomemukira nakugize ubuhungiro bwanje zikutazomemukira Yesu nakugize ubuhungiro bwanje
kutazompemukira. Haleluya. Naho noba mu bibazo nzi kutazompemukira, naho noba mu ntureka zikomeye nzi kutazompemukira. Haleluya. Uri Imana ikomeye, uri Imana ishoboye, uri Imana yera, uri Imana igororotse, umucunguzi wanje uriho, uri muzima, urera, uratunganye, uragororotse. Izina ryawe rirakomeye, izina ryawe rirahambaye. Umuririmbyi aravuga ngo nzokwamanganyira Yesu ibingoye, sinzobyihereranya ndumwe. Nanje uno mwanya ndaje imbere zawe uhoraho, ugusenga ngo amababa atujana akatugeza kuri data, kandi kuko ari wewe tuziga ku buntu tuzogukorera amaganya. Uhoraho ntuzoreka kuturuhura, uhoraho ntuzoreka kudutabara. Mu izina rya Yesu Kristo nciye bugufi, niyegereje umuhusa w'isezerano. Amaraso yawe antwitire, amaraso yawe anyuhagire, amaraso yawe ancucagire. Ubuntu bwawe, amaraso ya Kristo avuga ibyiza ku buzima bwanje. Azigenda asenze ubushobozi n'ubwiza bwawe uhoraho kugira ngo bubane nanje. Ahasigaye mbona ukugira neza kwawe, ahasigaye mbona ugukora kwawe, ahasigaye mbona ikiganza cawe. Mu izina rya Yesu Kristo umugororotsi, ubuntu bwawe bukore imirimo ibitangaza n'utwumiza. Mu izina rya Yesu Kristo umugororotsi, uca inzira aho zitari, kuko ari wewe mwami utembesha amazi mu bugaragwa, ugaca inzira aho zitari, ugakora mwami iby'umwana w'umuntu atoshobora. Mu izina rya Yesu nanjye ndakwisunze, yewe gitandara cy'Imana, ndeke ndakwisunge. Ahasigaye ukore ku buzima bwanje, ibyagaragara nk'ibikomeye ubyoroshe, aho byaboneka umengo nta nzira uca inzira, aho byaboneka umengo turi muri impossible, Mana nziza uhindure, kuko iwawe wataye impossible ibaho, uhindura impossible kuba possible. Uri Imana, reka ibikomeye ubyoroshe, uncire inzira kubwo kwizigirwa kwawe mwami, kubwo kugororoka kwawe untabare kandi ungire neza. Uzoba ukoze mwami, ndagushimiye. Gira neza umuryango, gira neza igihugu, gira neza ishengero, umugeni wa Kristo. Ibyacu byitwararike mwami, waravuze ngo nitwiteho iby'ubwami bwawe no kugororoka, ibisigaye maze ngo biduhere inyongera. Nubikore ny'Imana uzoba ukoze. Mu izina rya Yesu Kristo nsabye kucyo mu gushima no mu kwizera. Amen. Amen. kwitaba umengo bigize iciro ry'umugani arokonza umviriza urabizi ko isango ryageze mfasha nyaruka urazi ko inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye ingo ukurikirane inkuru imwe tatibagira bamujyane si ukunda umugara nyaruka uhagarara kwibarabara ubikurikiranire hafi ubu nturaba ukuntu basa gusokoza basokoje yani ndakubwiye ikintu cyose batunganije mukobwa bimwe byiwe winekura ukajya mu byo ugendamwe ngo manze noze ibi ngo manze ngira ibi nyaruka ubikurikiranire hafi uzovuga ibyo wewe wiboneye uzoba ukoze cyawe kubera cyaro utuntu turuko turamfatira ngaho inyuma n'utundi ngo ndamarira we niwe ucuza urabinkurikirana uraza urambwira sawa
uzoba ukoze ariko rero mbere ndakwibutsa ikintu kimwe aho kuntu ndabibona baberewe sasa nanjye ndakwibutsa ikintu kimwe uze kuza nawe usa neza kuko utihagaze ko ntunyegera narabikubwiye ko ndagasore kari akompanya hehe ega aza kuba hari n'abandi noraba n'abandi umve ka kanyaro kawe dutegereje ko turi en couple ko nakumvise nk'abakavuga mu gifaransa mubaza ko ntakibuka sawa byo kumbwira kuri mu diaspora nabyo hiyo ariko tugeze kuba waberewe kagahe kawe niba ukazokwica cyo kupa atarigenda nakubye ndababa ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu iyo ubikije nabi. Alo Diva, ndagukeneye ubu nyene ndi muhira. Alo? Bite Yves? Kanya ko mbona amasaha agiye umukwe ataraza ahantu ntubona ko harimo akabazo mu matati nyine ndabona amasaha ariko aragenda hama imanza nyine ntihabura utuntu twitamo ugasanga igihe kiriko kiragenda bigatuma nyine abantu bateba ikindi naco Tate na Marene bahejeje kwitegura ahubwo urazi reka mvugane na Marene a telefone pare twumve ikibazo bagize.
Wow. Tati, urabiriwe. Kumba babirwa nk'uko. Ariko ngo nta muntu atabirwa kuri mariage. Marene, ko amasaha agiye. Habaye iki? Ko batevye kuza. Oya nta kibazo. Bajije ku telefone mbese bambwiye ko bagomba bashike. Ego. Basha ni mureke imikino basha. Aha ni mubona yuko zishobora kuba ari stress za mariage zishobora kuba zimudugirije tension. Ahubwo tumutware kwa muganga mama Tati. No musi ho uravye uranyitaba. Uro musi uravye uraza kubera uzi ivyo wakoze. Diva. Nta cyanyegejwe kitazoja habona. Nta cyagizwe ibanga kitazohishuka. Ariko abantu mwabaye gute? Jewe nazindukiye mu biyasho. Twari kumwe na Yvette mu gatondo na Kanyange. Kimwe kibisa n'icegamye kivuye mu nzira ivyo wawe navyo biritayemo. Kubera kimwe mushaka kunsitaza nk'ubu nibere mu masengesho. Ariko vraiment mugerageze uburyo bwose mu nkure mu mwuka. Diva. Kingi habaye iki? Kingi habaye iki? Comme si attaque na kimwozi. Ah bon? Ariko Gadiva. Ni wabushaka kumpeba. Vyakunaniye kubimbwira. Rega namaze kumenyera. Namaze kwiyakira. Ni wabushaka kungira nkuko Tati yangize. Vugisha ukuri. Ureke kugumukora ibintu nanje ubwanje ntashobora no gusobanukira. Niki nakoze kibi cotuma wumva yuko King Sabas akwiye kubabara ijoro n'umurango, akwiye kubabara igihe cyose, adakwiye kunezerwa. Bibaye irigira kabiri, c'est la deuxième fois. Ubwa mbere wazanye Prince uransobanurira ngo ego ngo ari kurapima ngo kugira ngo urabe ko ndagukunda. Ego mama wanje naravyemeye. But now, what is this? Try to explain. What is this? Who is this man? Explain. Nsobanurira ano mafoto asobanuye iki? Diva mu kabare n'uwundi musore. Mu maposter nkaya. Tu vois? Diva, aha rero tu pensais que attaque na kimwe nzomenya. Kubera iki Diva ugira utangure nawe kumpemukira mu buryo mwene ubwo? Okay, right. Namahoro. Diva, ugeze ku rwego nkuru. Nta misi haciye. Usanze umuntu ntazi yavundurutse ava anzanira ibishugwe kugira ngo ante muri piège. Ndagerageza kugusobanurira wanka kuntahura. Nta mwanya uhaciye none wamaze kwinjira mu rukundo n'undi muntu. Diva, wamaze kwinjira mu rukundo uribagiye ibihe byiza twagiranye. Uribagiye urukundo ndagukunda. Uribagiye how much I love you. Uribagiye ukuntu ngerageza gufighting igihe cyose ngwanira urukundo rwacu, ariko biranse nuko wihangana. Byanse yuko ntahura. Mwumve yuko Kanyaga ataki na tumwe tuzinaniye ko umenye nuko uriya mupango ntazi uwumutumye, ntazi nico ragamije, ariko mu kanya gatoyi winjiye mu rukundo. Seriously? Diva, ibi uri kurankorana ibiki Diva? Okay basi. Acha kunichapa matukio. Kama umeshindwa, kama umechoka, niambie ukweli. Ariko ureke gutuntuza umutima wanje ku rwego rungana nkuko. King, nukuri biragoye gusobanura ko ivyo natakintu na kimwe ndabizi. Nukuri ivyo ibajije sivyo.
Diva, ibi ni biki ndiko ndabona? Cheko nabigera mbona n'umunsi warimwe kuze ashavuye nkuko. Wamugize iki? Marene, ntugire ikibazo ingwara dusanzwe tubimuzi ko tati. Ahubwo telefone apare. Ubabwire batenyenye ariko ntubabwire ko bagwaye. Hari igihe aca himbuka mu kanya. Uce tubahamagara urubanza rubandanye. Allô? Oui, pare ni sawa. Hamana shaka ndakubwire ubwire Iva. Mubangire gatoya turaza kubahamagara hari ikintu kikigoranye gikemutse turabahamagara nta kibazo. Mvena, nta muri leta civile. Bagira baheze kubaraganisha abandi. Hama nawe ngo turindire. Pare nivyo ndabumva ariko nyene natwebwe nta kundi ni muturindira bivuye mu nzira ndabahamagara muraza no hari ngorane. Iyo uza kumenyesha ngo n'inzigo yifashe. Ntuburi kurambwira amajambo. None kuba afise iryo shavu je nababwiye nkuku. Nukuri ko Imana nkupiyeko. GM Films, good news films, double favor without limits. GN Films, Good News Films, Double Favor Without Limits.